shengero ry'Imana, bene data, abo dufatanije urugendo ruja mu ijuru, mwese ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndabipfurije imigisha y'Imana, ndabipfurije kuroranirwa, ndabipfurije imihezagiro. Muri kano kanya nagira ngo nshimire abakozi b'Imana bemeye kumva ijwi ry'Imana ribabwira kugira ngo badutumire, kugira ngo tuzane iri jambo ry'Imana ku bantu bayo. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Rero imbere ya byose tugiye kumva ubutumwa bwiza Imana yateguriye abantu bayo. Witegure kwakira ijambo ry'Imana, witegure kwakira ubutumwa bwiza, witegure kwakira icyo Imana yagombye kuvugana nawe uyu munsi. Uno munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rikubaza. Hari kibazo kiko kirabazwa uno munsi ku bantu bose, nawe we urimo, najewe ndimo. Ico kibazo kivuga ngo, mbega woba waramaze gushirwa ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwawe? Mbega amazina yawe yoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo? Mbega urafise kudakekeranya yuko igihe inzamba yovuga woca uduganwa mu bwami bwo mwijuru? Mbega uriteguye kudugana n'abera igihe inzamba y'iherezo izovuga? Mbega igihe Yesu yogaruka iyi saha uriteguye? Mbega woduzwa canke wosigara? Ivyo bibazo byose turagiye kubigarukako, hanyuma duheze tumenye ico Imana itugomba ko uyu munsi. Tugiye kuraba ingingo zishika 4 zikubiyemwo ubutumwa bwiza Imana yampaye kuyaga namwe uno munsi. Muri izi ngingo 4 harimo ingingo ivuga ivyo gushirwa ku kimenyetso c'Imana. Hanyuma ingingo ya kabiri turaza kuraba ivy'inzamba y'iherezo. Hanyuma ubwa gatatu turaza kuraba ubwami bwa Mesiya. Ubwa kane turarangiza turaba ijuru risha n'isi nsha. Rero mwene data, ayo niyo majambo tugiye gufatanya muri iri jambo ry'Imana. Imbere ya byose rero reka tubanze tuje imbere z'Imana dusenga Imana. Uwera Mana yacu yo mu ijuru, data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe. Ndagushimiye kubw'aba bene data bariko barumviriza ubutumwa bwiza. Ndashimiye umuntu wese ariko arumva iri jambo ryawe. Ndabigushimiye, ndakengurutse. N'igihe ciza cyo kugira ngo Mwami twongere gukanguka no kumvira ijambo ryawe gimburi ridukangurira kugusanganira no kwitegurira kuza kwawe Mwami. Urakoze Mwami. Ndipfurije umuntu wese ari hano ko hatogira numwe azocikwa canke ngo asigare canke ngo abumuhombe canke ngo abe yarakoreye ubusa. Ndasaba ngo umuntu wese ari hano ari mu ishengero yitwa ko ari umwana wawe azosangwa yiteguye. Urakoze, ndabigushimiye Mwami. Ndasavye ya maraso yawe Mwami kugira ngo amboneke ko unyuhagira unyeze untunganye. Ndasavye mpwemu yera abane nanje muri byose, muri iki gikorwa, muri iri jambo ryawe Yesu. Urakoze, ndagushimiye kunyemereye kugira ngo mvugire ijambo ryawe wantumye kuri ubu bwoko bwawe Yesu. Urakoze, ubishimirwe data, nushimagizwe. Ndabishimye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero ikibazo ca mbere kirabazwa kiti, woba warashizwe ku ikimenyetso ga mwene data? Ayo n'amajambo uri kurabazwa. Dusome amajambo y'ivyahishuro Yohana igihimba c'indwi, dusome duhereye ku murongo wa mbere, twumve ico ijambo ry'Imana rishatse kutubwira uyu munsi. Hanyuma y'ivyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo kw'isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira b'abamarayika 4 bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Haleluya! Aya n'amajambo atwereka ivyo Yohana yahishuriwe. Yohana arumva, arabwirwa, ndetse arabibona. Si ivyo yabwiwe ahubwo nivyo yabonye. Ngo kandi mbona, Yohana tuzanira amakuru, aratubwira ati kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima,
asemereranijwe rirenga. Yohana abona umumarayika aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima mu ruhanga. Wari uzi ko uno mwanya turiko turavugana, wari uzi ko uyu mwanya abantu bagituye hano ku isi banezerewe, wari uzi ko hariko haradomwa ko abantu ku isi bariko baradomwa ko ikimenyetso c'Imana mu ruhanga, abantu bariko baradomwa ko ikimenyetso c'Imana mu ruhanga. Uno munsi, iyi saha, aya magingo, kino gihe cacu hariko haraba ibikorwa vy'ama-activite menshi ariko arakoreka ku murango no mw'ijoro. Imana iriko iradoma, Imana iriko iratoranya, Imana irimwo irahiga, irimwo irashaka abayisenga mu mpwemu no mukuri. Imana irimwo irashaka abayihimbaza mu mpwemu no mukuri, batarimwo uburyarya, batarimwo ububeshi, batarimwo bwa bugarariji, babandi bumvira, babandi basenga biyeza bitunganya. Abo nibo bariko baradomwa ku kimenyetso cayo mu ruhanga rwayo, kubera yuko shetani yahagurukije imyuka mibi, yahagurukije bakuru n'abafise ububasha, yahagurukije babarimwe baganza isi y'umwijima, nabo bariko baradoma mw'isi, bariko barashirako ibimenyetso, bariko barashirako ibintu vy'ibindi vy'ibimenyetso, bariko baradoma isi iriko irandura, ubusambanyi bwaragwiriye, ibicumuro vyaragwiriye, akaborego karagwiriye, ivyaha bibandanyirije kwiyongera, hariko haraba umuvuduko udasanzwe w'ibicumuro munsi y'ijuru. Abantu bariko baracumura ku bwinshi, ababeshi, abagarariji, abantu bahurumbira ivy'isi bariko barahaguruka biyongeranya kugira ngo bikunde isi yose ngo ifatwe, ngo ije mu minwe ya ca gisato, ngo ije mu minwe ya ca gikoko. Ariko ndagira nkubwire mwene data, ndagira nkubwire wewe wakijijwe, nkuzaniye ubutumwa bwiza, nkuzaniye ijambo ry'ihumure. Ndagira nkubwire ngo haguruka maze ufate inkota yawe ariyo Bibiliya, uyifate mu ntoke, hanyuma uce utangura guhaguruka, utangure gutambuka, ugende mu nkomezi, utangure kubwira abantu, ubabwire ko Yesu akiza, ubabwire ko Yesu ari umwami, ubabwire ko Yesu ari ubuhungiro, ubabwire ko Yesu ari yanesheje byose, yatsinze urupfu na kuzimu. Maze utangure kuvuga ubutumwa, utangure kubwira abantu, ubahimirize, ubabwire bakizwe bihane, maze bitegure gusanganira Yesu. Erega umumarayika w'Imana ariko aradoma ku kimenyetso. Kudoma ku kimenyetso no kuvuga iki? Ariko aratuma bavuga ubutumwa ngo bagende hose hirya no hino, babwira abantu, bababwira ubutumwa. Erega umumarayika yariko aravuga, abantu baca bahaguruka kuvugishwa. Iyo umumarayika ariko aradoma, erega nabavuga ubutumwa baca batwara ubutumwa bwiza. None rero ni igikorwa cawe, waracerewe, waratevye, kuko ni igikorwa c'ama-activite, ni igikorwa c'inguvu, ni igikorwa c'umuvuduko. Ntibigishakirwa kugira ubunebwe, ntibigishakirwa ubukonje. No kuvuga uno munsi nta mateoloji agikenewe yo kugira ngo abantu barinde kuja kwiga teoloji na za kaminuza, ngo kugira ngo azarinde kuvuga kuba umukozi w'Imana, ngo nuko ngo azorinda kuba yarize ngo yaraminuje. Ivyo byose n'ubuhumbi, n'ububeshi bwa shetani, n'ububeshi bw'abadayimoni. Abize bagiye kuzozimira, nabo nyene batabwe mu muriro, cyo kimwe n'abatize nabo nyene bagiye kuzozimira, batabwe mu muriro. Ndagira nkubwire wowe unyumva uri ngaha, umuriro wa Gehenomu ntuzi gutoranya, ntuzoturira uwutize maze ngo ureke uwize, ntuzoturira uwize maze ngo ureke utize. Uwo muriro ntutoranya. Ndagira nkubwire yuko Imana ubwayo ntiraba amashuri y'umuntu, ntiraba ngo warize canke ntiwize, ntabwo idoma ikurikije amashuri. Nico gituma ivy'amashuri mubanze mubishire hasi, ivy'ubyubahiro mubanze mubishire hasi, ivyo kuvuga ngo jewe ndakomeye, ngo ndagahambaye, ubanze ubitekure, ubanze ubishire hasi. Umenye yuko kuri rwa ruzi utazobazwa amashuri, umenye yuko kuri rya rembo batazoraba diplome yawe. Amadiplome wari ufise azosigara ngaha, ubutunzi wari ufise buzosigara ngaha ku isi, amafaranga wari ufise agiye gusigara, ivyo wari wizigiye bigiye gusigara, hanyuma usigare wiburase, uzosigara uhagaze wewe n'Imana, ucibwa urubanza.
ubazwa ivyo wakoze. Nico gituma mwene data mpagurutse kugira ngo nkubwire ubutumwa bw'Imana, nkubwira yuko Yesu yanesheje, Yesu yatsinze. Nagira ngo mvugute, nsabe abantu bari ngaha muvugutigwe, muhabwe inkomezi zo gukwiza ubutumwa. Mumenye yuko hariho umumarayika ariko aradoma, ariko arabwira abantu ngo babihane, abantu bakizwe bapfukame babasengere, abacumuye bakizwe hanyuma bahinduke baba abana b'Imana. Nico gituma turiko turabwirwa ano majambo avuga ngo uwo mumarayika w'Imana nzima yarasemerera n'ijwi rirenga abarira baba marayika bane bahawe kono n'isi n'ikiyaga, arababwira ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Haleluya! tutaradoma mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Uwo mumarayika abwira abandi bamarayika bagenzi biwe ati ntimugire ico mugira isi, ntimugire ico mugira isi tutaradoma. Abamarayika bariko baravuduka ku bwinshi, bariko barabwira abigeme ati yewe mwigeme haguruka ugende uvuga ubutumwa. Nibareke kuguhenda bakubwira ngo abakobwa ntibovuga ubutumwa, nibareke kuguhenda bakubwira ngo abana ntibovuga ubutumwa, nibareke kuguhenda bakubwira ngo abakene ngo ntibovuga ubutumwa. Ntibiraba ubukene, umuriro ntuzoraba ubukene, n'ijuru ntiriraba ubukene. Nukuvuga ngo abadayimoni ntibaraba ubukene kandi ntibaraba ubutunzi, baba batunzi barajaniranya, baba bakene bariko barajaniranya. Nukuvuga igihe umumarayika ariko aradoma n'abadayimoni nabo bariko baradoma, none raba ku ruhande aho uri naho uherereye ucuraba, hanyuma guhinyishu urabe ni bangahe badomwe ku kimenyetso c'Imana canke ni bangahe badomwe ku kimenyetso ca shitani. Uno munsi ibyaha ni byinshi, uno munsi ubuhumyi ni bwinshi, uno munsi ubusambanyi ni bwinshi, ariko harageze yuko haragezaho wewe nanje duhaguruka tugahagurukana ubutumwa bwiza kugira ngo duhimirize kandi dukangurire ndetse dusemerere, tubwire abantu kugira ngo bikangure maze badomwe ku kimenyetso c'Imana. Kudomwa ku kimenyetso c'Imana ni ukwihana, ni uguta icaha, ni ukurandura icitwa ikibi cose, ukihana icaha n'agasa n'icaha. Usanze hari ikintu gisa nico gutera gucumura ugite kure. Yesu Kristo yaravuze ngo ijisho ryawe niryagutsitaza urarinogora urite kure, byo kubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho rimwe hako utabwa mu muriro wa Gehenomu ufise amaso yose uza kurira utagira gitabara, ukazora indusha upfa uboroga ibihe byose utagira ugutabara. Ukuguru kwawe ni kwagutsitaza wopfuma ugukerera ukaguta. Hanyuma rero byo kubera vyiza kwinjira mu ijuru ufise ukuguru kumwe hakugwa mu muriro n'amaguru yompi. Mwene data umva iryo jambo ngo n'ikiganza cawe c'iburyo nicagutsitaza wopfuma ugica ukagita hako kikubuza ijuru, kuko byo kubera vyiza kwinjira mu ijuru ufise ukuboko kumwe hakugwa mu muriro ukugwa muri Gehenomu usha imyaka yose wishimirije amaboko yose. Ayo maboko azokumarira iki? Kutazoja kugwana muri Gehenomu, ntuzogwana muri Gehenomu, ntajizo bugiye kurabayo, nta birori biriyo, nta munezero uriyo muri Gehenomu, nta bintu biriyo muri Gehenomu. Ni mu magorwa, ni mu kaga muri Gehenomu, ntazagira ico wiyumvira kuzogenda guhigayo, nta bintu biriyo. Ariko mwene data ndagira ndakubwire ngo wongere kwiyeza, wongere guca bugufi, wongere kwitandukanya n'icaha. Wibuke wa mugani wa ya mpongo. Impongo barayiburiye, barayibwira bati umuriro ugiye kuzotera kuko iciri giye guturika. None rero hunga, maze mu guhunga ntuzane tuguca ayo mahembe, kuko yari ifise amahembe. Vyaranka ko iyo mpongo yinjira mu kinogo, mu mwobo. Umwobo murazi ko impongo itoyinjiramwo ifise amahembe manini maremare. Maze rero iranka, iragenda iraraba isanga amahembe yayo ni meza cane, ntiyoruha yemera ko bayaca kuko yoba ihombye ubwiza bwayo. Iranka nuko igihe kiragera umuriro atera, ariko imwe yari yemeye ko bayica amahembe yoyo irinjira maze ihungira wa muriro hahandi mu cobo irakira. Ariko ya yindi yanse ko bayica amahembe yaragerageje irinjiza, irasubiza uko birananirana, irahindukira igenza umugongo ibanza y'utuguru tw'inyuma birananirana, irahindukira ibanzayo ya mahembe irayinjiza muri wa mwobo birananirana. Uko nyene yagumye igwana
umuriro warinze ushika hiri ikigerageza kugira ngo ihunge bitagishoboka. Ntivyabaye bigishoboka. Mwene data, hari abantu benshi bazogerageza guhunga, bahunga umuriro wa Gehenomu bitagishoboka, bakazoshaka kugira ngo bakwepe bitagikunda. Mwene data, nahawe ho kugira ngo wiyandikisha hakiri kare, nahawe ho kugira ngo winjire muri ca gitabo, ushigwe muri ca gitabo cy'ubugingo hakiri kare, nahawe. Nuko rero Yesu akugirire neza. Nuko rero iri jambo ry'Imana ririko riraburira ribwira abantu bose, abagabo mwisuzume, n'abakenyezi mwisuzume, abasore mwisuzume, ndetse n'abigeme mwisuzume, umwe wese ku ruhande rwiwe. Kandi iri jambo riko riraburira abantu bose, abatunzi n'aboro, abantu bose mu nzego zose, amahanga yose, imiryango yose, indimi zose, n'amoko yose, kugira ngo ari we wese aho ari hose yicare yiteguye, maze yitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo, yitegure gushikwa ku kimenyetso. Imana iriko iradoma urumenyetso rwayo mu ruhanga. Urwo rumenyetso rwayo riko ruradomwa, kandi hahirwa abariko baradomwa ku kimenyetso, kuko ndagira nkubwire, utazodomwa ku kimenyetso agiye kubona ibara, agiye kuranduka, agiye kurimbuka. Abantu benshi baranse gukizwa, ariko bagiye kwibonera ko, kubera yuko baciye umugani bati impongwa yararyohewe muri ca kigori, amaherezo yayo yaguye muri ca kigori. Ikigori baragiciye kimaze kuma, imponga yumirayo. Urazi ko ikigori kimaze kuma, impongwa nayo icipfirayo. Iyo mpongwa yaguye muri ca kigori ntiyavuyemwo, yagumyemwo, byaranse. Abantu benshi barahubiye mu by'isi, baranse kubirekura, ngo ntibobirekura, ngo baba bahomvye ngo iminezero yo mw'isi. Ariko ndagira nkubwire yuko uwo munezero wawe uzosigara wiburase, uzosigara atana kimwe harura. Rero Imana itugire neza, Imana itugire neza, Imana idufashe. Ingingo ya kabiri muri za ngingo zine twabonye, n'ingingo iriko iratubwira ngo inzamba y'iherezo. Vuba cane igihe Imana izorangiza kudoma ku kimenyetso, umunsi Imana izobirangije ikavuga ati ikimenyetso kiraje kudomwako, nico gihe inzamba y'iherezo izocivuga. Ayo majambo n'amajambo y'akabanga twibiwe n'ijambo ry'Imana. Intumwa Paulo yavuze ayo majambo neza, ate ndababarira akabanga. Reka turaba akabanga Paulo ashatse kwibira ishengero ry'Imana uyu munsi. Icete ca mbere c'Abikorinto igihimba ca 15 umurongo wa 51. Icete ca mbere c'Abikorinto igihimba ca 15 umurongo wa 51. Reka dusome kuri aya majambo twumve ico havuga. Ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa. Haleluya! Mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Haleluya! Inzamba y'iherezo igiye kuvuga mwene data. Inyuma y'ibi bikorwa, inyuma y'iyi activite irimo irakogwa, inyuma y'uyu muzunguruko abamarayika bariko barakora ku bwinshi, ubutumwa buriko buravugwa, buca ku marezo sosiyo, buca ku ma internet, buca mu mashengero, abavuga butumwa. Imana imwe irahagurutsa abantu batari biteze ko ari bo bobaye bavuga butumwa, ariko Imana ikababwira ati haguruka mugende, haguruka. Nawe mwene data huri ngaha wacerewe, nimba utarahaguruka, nimba utarazana abantu kuri Yesu, waracerewe. Umaze kuzana bangahe kugakiza? Ni bangahe bamaze kuza kwihana? Wabwiye ubutumwa, shirako ugenda ubwira ubutumwa, ubabwire ko inzamba y'iherezo igiye kuvuga. Paulo ariko arasemerera, aravuga ati ndababarira akabanga, ati ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa. Bigiye gushika mu kanya gato, aho ishengero ry'Imana uzobona mu kanya isase, mu kanya nko gukubita urugohe rizohindurwa. Hanyuma rero muri ico gihe inzamba y'iherezo izoba iriko iravuga, izoba iriko irasamira, izoba iriko irasemerera, ihamagara abatoranijwe bave mu birere by'ijuru, guhera
iyi juru ritangurira kugeza iyo riherera, kuko Yesu Kristo azohaguruka akarangurura inzamba y'umwami wacu Yesu Kristo izoranguruka. Haleluya! Kandi n'Imana nayo izorangurura inzamba. Haleluya! Kandi n'umumarayika mukuru nawe nyene azovuza ya nzamba. Iyo nzamba izovuga, hanyuma rero izo nzamba zose zizoba ziriko zirasemerera aho mu ijuru, aho mu kirere hazoba hari umunezero. Mwene data, hari ibirori byiteguye kuba. Ivyo birori bigiye kuba, kandi n'ibirori bizoba mw'abana b'Imana. Muri ico gihe abapfuye nibo bazobanza kuzuka, maze tuzoza tubona abapfuye bazuka baduga. Hanyuma aho mu kirere hazoba hari ibirori by'umunezero. Muri ico gihe rero abariho natwe duce dukurikira. Mwene data, ubwo uriteguye kuzoduga muri iyo defile? Ubwo uriteguye nawe? Niba waba witeguye, shirako uvyerekane, uvyereke abavyeyi, uvyereke bene wanyu, uvyereke abo mubana, uvyereke inshuti n'abagenzi, ubabwire ko wahindutse. Nimba wahora wifata nabi, nimba wahora wigenza nabi, nimba wahora wiba, uvyihane. Nimba wahora ubesha, ubireke. Nimba wahora usambana, ubireke. Werekane ko wahindutse, hanyuma utangure gushingira intahe Yesu Kristo, kuko Yesu aragugomba kandi Yesu arakurondera kugira ngo umubere icabona, umuvugire kandi umwamamarize, ugira abandi ko Yesu akiza. Yesu n'umutabazi, Yesu n'ubuhungiro. Rero nuko rero muri ico gihe inzamba y'ihereza imaze kuvuga, aho mu kirere hazoba hari ibirori. Abana b'Imana bazoterana, hazoba igiterane, hazoba ibirori, hazoba igikorane c'umunezero. Ishengero ry'Imana rizonezerwa, kuko tuzoba tugiye kubona umwana w'Imana, umwami wacu Mesiya waducunguye. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 53 haravuga ngo, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Haleluya! Mwene data, niwumve igiye gukurikira muri iyi minsi, niwumve ibigiye gukurikira. Inyuma y'iri domwa, inyuma y'iri barura, hagiye kubaho inzamba y'iherezo. None iyo nzamba, mbega uriteguye kuzoyumva? Mbega uriteguye kuzokumva iyo nzamba? Nahawe kugira ngo witegure, maze umenye yuko Imana yacu yaduteguriye ivyiza. Ku murongo wa 54 ngo, ariko uyu ubora niwe amara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwe amara kwambara ukudapfa. Niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ivyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ivyaha ntivyagezwe, ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana ishimwe. Tuzoshima, tuzotamba dutarika, kuko tutakijijwe n'ivyagezwe, kuko tutatsindanishirijwe n'imirimo, tutatsindanishijwe n'ibikorwa. Ntituzokizwa kubera yuko hari ivyo twakoze vyiza. Nta muntu numwe yigeze akora ivyiza nk'uko Imana ibigomba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Rero nico gituma aho uri hose ugomba kwama waciye bugufi, maze ugasaba Yesu kugira ngo yame aguharira, yama koza. Nta bikorwa vyiza dufise imbere z'abantu n'imbere z'Imana, ariko nimuze twizere Yesu, nimuze tubanze Yesu imbere mu vyo dukora byose, maze duhamagare Yesu kugira ngo aze atubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma rero igice ca gatatu muri vya bice bine twavuze, igice ca gatatu ni iki kiriko kiratubwira ngo ubwami bwa Mesiya. Inyuma yuko habaye inzamba y'iherezo, inyuma yuko ishengero rimaze guterana hariya hejuru, haleluya, inyuma yuko habaye igikorane, hanyuma yuko ababuranye babonanye, haleluya, inyuma yuko n'abapfuye n'abariho bazima twese tumaze gusanganirana, hakabaho kuramukanya, hakabaho kubonana. Muri ico gihe tuzoshima Yesu, tuvuga tuti Yesu warakoze kutubananisha na Matayo, kutubananisha na Petero, warakoze kutubananisha na Paulo, warakoze kutubananisha na Dawidi, warakoze kutubananisha na Enoki, haleluya, warakoze kutubananisha na Aburahamu sogokuruza, warakoze kutubananisha na Nowa umwe dukomoka ko twese, haleluya, warakoze kutubananisha na Adamu wawe ni dukomoka ko twese, hamwe na Eva, babandi ko Yesu yarabagiriye neza, kuko nabo tuzobabona, haleluya. Imana tuzoyishima.
abavugishwa n'Imana ba Yesaya, ba Mose, haleluya, ba Yeremiya, tuzobona ishengero ry'Imana. Ariko ikibiruta cane, tuzobona Yesu na za nkovu z'imambo, tuzobonayo Yesu Kristo, tuzobonayo Imana maze yongere kutwiyereka, tuzobonayo abamarayika, tuzobonayo ibinyabugingo, tuzoba tunezerewe n'umunezero ntangere mwene data. Babakuru 24 hari umunezero mwene data. Itegure kandi ube maso, maze witegure kuzosanganira umwami wacu Yesu Kristo. Muri ico gihe rero, inyuma y'ivyo bikorwa hazoca haza ubwami bwa Mesiya. Muri ubwami bwa Mesiya Yesu Kristo azoza ari kumwe n'ingabo z'abera. Haleluya. Reka turabe mu gitabo ca Yuda igihimba ca mbere umurongo wa 14. Yuda afise igihimba kimwe gusa. Rero reka turabe igitabo ca Yuda igihimba ca mbere maze dusome umurongo wa 14. Haravuga ngo, kandi Henoki niwe yagira indwi uhereye kuri Adamu, yavugishijwe n'Imana ivyabo, atehe Uhoraho yazananye n'amasinzi y'abera biwe, kugira ngo acire bose amateka no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe ku bikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze batayubaha, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayirwanya. Mwene data, haleluya. Umva ikigiye gukurikira. Muri ico gihe ishengero ry'Imana rimaze guterana hariya hejuru, hazoba hageze igihe runaka aho Yesu Kristo rero azoca aja imbere, maze ingabo zose zimukurikire, abera bose bamukurikire. Enoki turazi ko ari we yagira indwi kuva kuri Adamu, yabihishuriwe bitaraba, kandi n'ubu turiko turavuga ntibiraba, ariko bigiye kuba. Enoki yahishuriwe abona ko Yesu azoza ari kumwe n'ingabo z'abera, ari kumwe n'abera. Abo bera ni bande? Naba turiko turavuga ni rya shengero ryazutse, ni babandi bavuye mu mahanga yose, maze basanganiye umwami Yesu mu kirere. Hanyuma rero hazoca habaho idefire ize hano kw'isi, Yesu yongere kwima ingoma yiwe hariya i Yerusalemu, maze ubwami bwa Dawidi bwongere kuvugururwa, bwongere kunagurwa. Muri ico gihe hazoba hari ubwami bw'Imana, ubwami budasanzwe, ubwami mwakarorereye, ubwami mwakumvise, ubwo bita ubwami bw'amahoro, ubwami bwa Mesiya. Ubwo bwami n'ubwami bugiye kuzokwima. Yesu Kristo azoba ari umwami aganza isi yose, ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000. Muri ico gihe abera bose tuzoba turi abami n'abaherezi. Muri ico gihe uno munsi abisi baradukengera, uno munsi turiko turaca mu ngorane, ariko ni wemere uce mu bibazo, uce mu bigeragezo, ni wemere wihangane, kuko igihe kigiye kugera nubwo bo gutuka uri kuravuga ijambo ry'Imana bakagutera amabuye, ntucike intege, komeza usubire uhaguruke wongere wigishe, komeza usubire uhaguruke wongere uvuge, uburira abantu ubabwire ko Yesu akiza. Hanyuma rero muri ico gihe hari igihe kizogera usange uragororewe, hari igihe kizogera uhabwe ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya. Nuko rero muri ico gihe hazoca hatangura ubwami bwa Mesiya. Ubwami bwa Mesiya buzoca butangura. Hanyuma bumaze gutangura, Yesu azokwima ingoma yiwe i Yerusalemu. Haleluya. Reka dusome amajambo y'Imana, ivyahishuro Yohana igihimba ca 20 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Ukubaho kwa Satani kw'imyaka 1000. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000. Agikororera ikuzimu, arahadadira, ashira ku kimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa aho iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Mwene data, aya n'amajambo turiko turabwirwa. Yohana ahishurirwa ibikomeye, Yohana ahishurirwa amajambo hambaye, arabwirwa yuko hagiye kuza igihe, muri ico gihe cyuko umwami Yesu Kristo azobaje kwima ingoma yiwe, hazoza umumarayika avuye mu ijuru inkomezi, afate ca gisato nico yanzoka ya mbere. No kuvuga ngo ico nico cariko kirakorana na Antikristo. Hari Antikristo,
hakaba na ca gisato, hakaba na wa muvugishwa w'inyoma. Abo bose uko ari batatu n'amashitani azoba amaze gutema tongora, abica bigacika muri ibi bihe by'iherezo by'imperuka. Benshi bazaba baramaze gushirwa ku ikimenyetso ca gikoko mu ruhanga canke ku kiganza. Ariko ivyo byose Yesu ahazozira ari kumwe n'ingabo z'abera, maze umumarayika azoca afata ca gisato, agifate agipfungire hariya mu kuzimu, agishireko ikimenyetso kirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza. Muri ico gihe abera bazoca bategeka bari kumwe n'umwami wacu, maze ico gihe hazoca habaho ingoma ya Mesiya. Yesu azoba ari umwami, Yesu azoba ari umwami w'abami. Haleluya! Yesu azoba ari umwami. No kuvuga birakomeye, ni igikorwa gikomeye kandi n'ibintu byiza kandi binezereye. Nico gituma tubandanije hano hepfo ku murongo wa 4 haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo, abahambaye bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ku ikimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Haleluya! Uko niko kuzuka kwa mbere. Imana ihabwe icubahiro. Muri ico gihe, igihe Yesu Kristo azoba yatwaye ishengero, hano ku isi hazoba hasigaye Luciferi, hazoba hasigaye Shetani, hazoba hasigaye Antikristo, hazoba hasigaye wa muvugishwa w'inyoma. Bazoba basigaye batema batongora. Muri ico gihe abantu bazoba basigaye bazoba bagowe. Abantu bazoba basigaye mu isi bazoba bari mu kaga gakomeye, kuko utazokwemera kugisenga azicwa. Haleluya! Ariko uzokwemera kwicwa azoca atwagwa kwifatanya na Kristo muri ba bandi baduganywe. Imana ishimwe cyane, kuko azoba yanse gusenga ca gishushanyo azoca yicwa. Ariko amaze kwicwa, Yohana yabona ubwo bugingo buca buduganwa, hanyuma ubwo bugingo bugaca buzuka, bugaca buduzwa, hanyuma bugaca bujanwa kubana n'abera, kubana na Kristo. Hanyuma bazoca bafatanya na Kristo mu gihe Yesu Kristo azomanuka aje ku isi kuganza no kwima ingoma. Muri ico gihe babandi bose bakishwe bazokwicwa mu bihe by'ubutegetsi bwa Antikristo. Muri ico gihe kizoba caraciyeho, ico gihe abo bantu bazoca bafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Haleluya! Maze muri ico gihe Shetani azobohwa, Shetani azofatwa, hanyuma amaze gufatwa ashigwe hahandi, afatwe hamwe na wamuvugishwa w'inyoma. Bose bafatwe na Antikristo, bose bazofatwa maze bapfungwe. Isi yose izoba ifise umutekano. Muri ico gihe hagiye kuzoba gahwekere, hagiye kuzoba amahoro, hagiye kuzoba ibyiza. Muri ico gihe isi izotekana kubera Shetani azoba aboshwe. Ico gihe abantu bazoba bafise amahoro. Yesu niwe azoganza. Isi yose izoba ifise umote, izoba ifise umunezero. Abantu bose bazoba banezerewe kuko hazoba hari umwami w'amahoro. Abagiriwe ubuntu bakamusanganira mu kirere, ico gihe bazoba bariko barafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Mwene data, witegure kuzoba muri uwo mugwi w'abana b'Imana. Witegure kuzoba mu biteguye gusanganira Yesu. Witegure mu biteguye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana yacu nihabwe icubahiro. Imana yacu itugirire neza. Ku murongo wa 6 haravuga ngo uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Ngo umuntu ari mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe, kuko abo bantu bazoba bami kandi bazoba abaherezi, bazofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Mukenyezi, wihanganire kugerageza umenye kuzofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Mushinga ntahe, wihanganire kugerageza umenye kuzofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Musore mwigeme uwo ari we wese, nkuzaniye amajambo yihumure, ndakugira ngo shikama ureme kandi ntucike ivutu. Yesu yaratsinze urupfu. Haleluya! Yesu yaratsinze abadayimoni. Haleluya! Yesu yaranesheje kugira ngo ashobore kutuzamura maze adushire hamwe nawe, kugira ngo tuze tubane nawe.
kugira ngo uze dukire rwa rupfu rwa kabiri, kuko ngo uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ngo ariko bazoba abaherezi bazofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mu kurangiza nagira ngo nkuzanire amajambo meza atubwira ivy'ijuru risha n'isi nsha. Iryo juru risha n'isi nsha ni hahandi tuzobana n'Imana, ni hahandi tuzokwama turi mu munezero, ni hahandi tuzokwana na Yesu ibihe bidashira, kandi ngo tuzobana, Imana izoza hagati ibe muri twebwe. Muri ico gihe nyuma y'imyaka 1000 hazoca habaho igucirwa kimanza kw'abantu bose. Abantu bose bazozugwa, ni wa muzuko wa nyuma. Hazoba ubucamanza, hazobaho kugurura ibitabo no kuzingurura ibitabo by'amateka. Abatashoboye kuraganwa na Kristo ubwami bw'Imana bose bazoba ari abanyavyaha, bose bazoba ari inkozi z'ibibi, bose bazocigwa imanza zikwiranye n'ibikorwa byabo bakoze, hanyuma bace batabwa muri ca kiyaga caka umuriro kirimwo ca gikoko n'abavugishwa b'inyoma. Bazoba barizwa ku murango no mw'ijoro imbere y'amarayika bera. Mwene data, muri ico gihe nyuma yaho isi izoca ishongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi izoca ikurwaho, n'ijuru rizoca ryizinga nk'ikigara. Muri ico gihe ngo aho vyahora ntihazoba hazosubira kuboneka, kuko vyose bizoba bibaye ubusa. Haleluya! Muri ico gihe Imana izoca imanukana umurwa wa Yerusalemu musha wururuka uvuye mw'ijuru, umurwa w'Imana nzima, aho Imana iba. Imana izoca ishungurura ihema ryayo, izoca izana umurwa wera Yerusalemu, kugira ngo Imana ize kubana n'abantu bayo. Hazoca haza ijuru risha. Haleluya! Hazoca haza isi nsha. Haleluya! Kubera yuko ivya mbere byose bizoba vyahunze, bizoba vyagiye. Isi izoba yahunze, ikiyaga kizoba cahunze, urupfu ruzoba rwahunze, abadayimoni bazoba batsinzwe, shetani azoba yatsinzwe, Antikristo azoba yatsinzwe, ingwara zoba zatsinzwe, uburibwe no gutaka n'amaborogo byose bizaba vyatsinzwe. Haleluya! Reka dusome amajambo ari mu Vyeshuro Yohana igihimba ca 11, maze dusome duhereye ku murongo w'10. Yohana yerekwa umurwa Yerusalemu musha wururuka uva mw'ijuru ku Mana. Haleluya! Dusome ku murongo w'10. Anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, anyereka umurwa wera Yerusalemu wururuka uva mw'ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana. Ugukayangana kwawo gusa n'ukwibuye ry'akabuyenge ry'igiciro kinini cane, nk'akabuyenge kitwa yasipi. Haleluya! Kabonerana nk'icirore. Haleluya! Mwene data, Yohana abona umurwa wera Yerusalemu. Uwo murwa n'umurwa w'Imana nzima. Imana izobigeza aho iza kubana n'abantu bayo, kuko ivya mbere bizoba vyashize. Imana izomanuka. Haleluya! Kuko aha twamaze kubona ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000. Imana nayo izomanuka n'umurwa wayo, imanza zose zibanza gucibwa, ibitabo byose bizingurugwe, abantu bakoze ibyo bose bakugweho, bamaze gukugwaho. Muri ico gihe Imana izocibona kumanuka. Haleluya! Imana yacu izocibona kuza. Haleluya! Kugira ngo ize kuvyagira hagati mu bantu bayo. None rero reka turabe mu kurangiza, turabe aya majambo atwereka ukuntu Imana izoza kubana n'abantu bayo. Igihimba ca 22 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'icirore, ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi, hagati y'irango rya wa murwa hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti c'ubugingo cera 12 mu mwaka, kikera rimwe rimwe uku kwezi gutashe. Ibibabi vyaco vyari ivyo kuvura amahanga. Haleluya! Nta muvumo uzoba ukiriho. Intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa murwa. Abagurano bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu nyonga hayo. Izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Haleluya! Nta joro rizoba rikiriho, kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba, kuko Umwami Imana ariyo izobakira, kandi bazoba abami ibihe bitazoshira. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ngo bazoba abami ibihe bitazoshira. Muri ico gihe Imana izomanuka. Urabona ko ico gihe byose bizaba birangiye, bizaba vyasozerewe. Imana yacu iravuga ati karabaye, birarangiye. Ndi Alufa na Omega, itanguro ni herezo. Hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya. Mwene data,
ubu butumwa bwiza buri kubura kubwirwa, ubu butumwa bwiza nubwo kugukangura, nubwo kukugabisha, nubwo kugira ngo witegure, nubwo kugira ngo umesure impuzu zawe, kugira ngo ube maso, kugira ngo witegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Harahiriwe uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere, harahiriwe wewe ubangirije ivyizigiro, harahiriwe wewe usenga ijoro n'umutaga, harahiriwe wewe wiyeza uko bukiye ko bwije, harahiriwe wewe mwene data washize imbere ijambo ry'Imana rikakubera inkinzo, harahiriwe wewe washize imbere ukwizera kuko kubera inkinzo, harahiriwe wewe usenga kandi wiyubara kugira ngo wame ugavye uko bukiye ko bwije. Ijambo ry'Imana riko riratubwira ngaha 2:12 haravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze, ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Mwene data, ayo n'amajambo y'Imana. Yesu Kristo ariko aravuga ati ehe ndaza vuba, nkuko Paulo yatubwiye ngo ehe ndababarira akabanga. Yesu nawe ariko aratubwira ngo ehe ndaza vuba. Mwene data, Yesu ariko araza vuba kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Wakoze iki? Nibihe wakoze? Suzuma urabe mu mirimo yawe, suzuma urabe mu bikorwa byawe, mu bikorwa ukora woba wakoze iki binezera Imana, n'igiki wakoze gishimisha Imana. Mwene data, hahirwa nguba maso. Jambo ry'Imana ririko riravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ku murongo wa 14 ngo hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo. Harahiriwe abantu bariko baramesura imvune zabo. Mwene data, numesure, nakanya keza ko koza ibishura vyacu, nakanya keza ko kwiyuhagira, nakanya keza ko kwitunganya, nakanya keza ko koga mu maraso ya Yesu Kristo. Wiyeze, wiyoze, witunganye, usabe amaraso ya Yesu Kristo akuhagire, hanyuma ubicari mwigisha. Hano hepfo ku murongo wa 15 niho ariko aravuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanye n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Inyuma hanze y'uwo murwa, hanze abo bantu baza bari hanze ni bande? Ni babandi banse gukizwa, ni babandi ijambo ry'Imana ryavuze ntibadonoke, ni babandi babaye ivyubirizi mu isangira ryacu ry'urukundo, ni babandi batigeze bemera wababwira ivy'Imana bagakekeranya bakavuga ngo ivyo ngo ntawo bishobora, abandi ugasanga ntibashaka kuvyemera. Ariko ndagira ndakubwira yuko ngo ibijora byose n'abatizera n'abakora ibizira n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma umugabane wabo bose uzoba muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku kirimo ca gikoko n'abamuvugishwa w'inyoma na shetani, ngo bazoba barazwa ku murango no mwijoro. Abasenze ca gikoko bose n'igihe ciza cyo kwitandukanya n'icaha, n'igihe ciza cyo kurandura, n'igihe ciza cyo kurandura icaha cyose, n'igihe ciza cyo gusuzuma ingeso zawe ukaraba yuko wejejwe, ukaraba yuko witunganije, ukaraba yuko utazoba muri yo defile y'abarozi, ukaraba yuko utazoba muri yo defile y'abasambanyi. Urabe usuzume, ntuzoje muri yo defile y'imborerwa, ntuzoje muri yo defile y'abanywa rumogi, ntuzoje muri yo defile y'imisore yanse kwihana ugasanga bagendera mu bintu vy'ubuhumbu gusa aho kugira ngo wirukire Yesu. N'igihe ciza cyo kugira ngo wiyambure, wikure muri abo babi, uve muri iyo defile. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticarana n'abanyabyaha, atagendera mu nama z'ababi, aticarana n'abacokoranye. Nawe witandukanye nabo babi, witandukanye n'umuntu wese akora ibizira, witandukanye nabo, maze ukora ibikorwa vyera, ukora ibikorwa byo kugororoka, maze wiyeze witunganye. Usabe Yesu Kristo akoze, usabe amaraso ya Yesu Kristo akuhagire, hanyuma ubicare mwigisha. Haleluya. Nukore muri kano kanya nshuti z'umusaraba mwese aba twafatanije aya majambo y'Imana, mwese Yesu abagirire neza. Muri kano kanya rero ndahamagaye abantu bose, umuntu wese yumva yagize ico ijambo ry'Imana ryavuganye nawe, muri kano kanya tugiye gusengana. Wewe wumva wafashijwe, wewe wumva hari ico wakozweko, wewe wumva ushaka kwitegura kugira ngo
udomo kw'ikimenyetso kugira ngo urobanurwe kwitwa umwana w'Imana, maze wandikwe muri ca gitabo cy'ubugingo, maze wongere kudomwa kw'ikimenyetso c'Imana mu ruhanga. Aka kanya tugiye gufatanya rino sengesho, hanyuma rero wongere guca bugufi ahuri, maze wongere kuza, hanyuma dusenga Imana muri iri sengesho. Wongere guca urubanza, maze ukemure ibibazo byawe hakiri kare, kuko nta wundi umwanya ni uyu nyene. Ubu n'ubuntu wagiriwe, aka n'akabanga muriko muraburirwa. Aka kanya ntimugapfishe ubusa, kuko ntuzi ibizoba ejo. Ni igihe ciza cyo kugira vuba. Hanyuma rero maze ubangukire Yesu. Yesu ariko araguhamagara. Nuko rero duce bugufi, maze dusenga Imana. Wera Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye mwami wacu, ndagukengurukiye Data ko ari wowe Data utugirira neza. Watugiriye neza uducunshurira ku imbabazi zawe biciye mu mwana wawe Yesu Kristo. Yaratubambiwe, yaradupfiriye i Karuvari Gologota kugira ngo dukizwe ibyaha. Maze Yesu umunsi yacikanira ko aravuga ngo birarangiye, nukuvuga yaraheje kuducungura. Yesu warakoze kuducungura. Ndasengeye umwene Data yapfukamye, ndasengeye umwene Data ariko arihana, ndasengeye umwene Data ariko arumva yuko agomba kuvuka ubwa kabiri, ndasengeye umwene Data agomba kudohoka ku cyaha. Mwene Data uri kuradohoka ku cyaha, Yesu akugirire neza, wongere gukizwa neza, wongere kwihana, maze watura icyaha cawe, ntugasubire gukora icyaha. Uyu munsi wongere gukizwa neza mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Mwami, uharire uyu muntu inshoreke yawe n'umusavyi wawe, uharire umuntu wese yamaze kumva yuko amaramaje gukizwa neza. Mwami, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye abantu bawe, ndasengeye abera, ndasengeye abana b'Imana, ndasengeye abantu bose bariko barashaka kuvuga ubwa kabiri, ndasengeye abo bose bahisemo kuvuga ubwa kabiri, ndasengeye abantu bose bariko barakizwa. Mwami, ubagirire neza. Mwami Yesu, ndasavye uyu muntu arimo arakizwa ari ubwa mbere, wongere Data uja kumuha gukizwa neza, maze amazina yiwe yongere kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Yesu, ndasengeye umuntu yongere kuba umwana wawe, maze abicare mugisha. Urakoze Yesu wanje Mwami. Ndasengeye umuntu yahenzwe n'ubusambanyi, bukaba bwari bwaramugize umugurano w'ubwo busambanyi. Yesu yari yabaye umuja w'ubusambanyi, ndamusengeye abohoke mu izina rya Yesu. Abohoke, urabohotse bwa busambanyi, urabohotse icyaha cyose, urabohotse. Akira mpwemu yera. Ndasenga abantu bakeneye guhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Mwami Yesu, nongere ubushobozi aba bene Data, maze abakeneye guhabwa mpwemu yera bahabwe mpwemu yera, abakeneye guhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera bahabwe ubushobozi, abakeneye guhishurirwa amabanga bahabwe amabanga y'Imana, abakeneye guhabwa ingabire bahabwe ingabire za mpwemu mu izina rya Yesu. Uruwera Data, ndasengera abantu bagwaye ingwara z'imitima n'iz'imibiri, abagwaye mwese mukire mu izina rya Yesu. Abagwaye ingwara zananiye abaganga muri kano kanya wongere gukira mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana bukuzeko, maze wongere kugirirwa ubuntu. Yesu ari hano. Yesu n'umutabazi, Yesu n'umuganga, Yesu arakunda abantu, Yesu n'umukunzi wacu, Yesu n'umwungere wacu, arakunda gukiza, n'umuganga ndetse ari hejuru y'abaganga bose. Rero abagwaye mwese mwizere, kandi mwizere ko mukize, mwizere nuko dusenyera ingwara yawe, iyo ngwara yawe, maze ushire ikiganza ahantu babara, maze wongere gusenga uvuga ati Mwami Yesu, nkiza buno bugwayi. Yesu aragukijije. Yesu n'umuganga, Yesu n'umutabazi. Yesu yarazuye wa mwana wa Yayiro kandi yari yapfuye, maze yongera kuba muzima. Yesu yarazuye Lazaro, yaramaze iminsi ine mumva. Yesu arakiza. Ndagushimiye Mwami, nuhabwe icubahiro. Bohora abantu benshi baboshwe n'ibyaha bitandukanye, bohora abantu benshi bagenderere, maze ubagirire neza. Mwami w'icubahiro, ndasabye kugira ngo uriya muntu Mwami akeneye guhabwa ingabire za mpwemu, yongere guhabwa Yesu kuvugishwa nawe, yongere guhabwa ubushobozi bwawe, yongere guhishurirwa no kwerekwa. Yesu komeze kumugenderera, ndamugushize mu biganza. Urakoze Mwami. Genderera Mwami Yesu Kristo, uyu ariko arakenera guhabwa ingabire zo gukorera, akubera umuvuga butumwa, akubera umukozi, atware ubutumwa bwiza kuba bunyotewe. Yesu Kristo, ndasengeye umuntu kugira ngo abe umuvo ujana amazi mu mitima igadutse, mu mitima ikwihaye, ngo ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza. Mwami Yesu Kristo, ndasengeye abantu bose banaguke, bongere gukizwa, bongere kunaguka, bongere kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu
yera. Mwami ndasabye kugira ngo ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke mu izina rya Yesu. Gendera abantu bose, ndasengera abantu bose, ndasengera abera, ndasengera abakozi bawe. Yesu, izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze kubikoze, ndabigushimiye. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe mwami. Haleluya. Ubishimigwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndabashimiye cyane mwese. Yesu abahezagire. Je mwari kumwe nitwa Abel Mbonimpa. Nuko rero mwese Yesu abagirire neza.